mu cigwa nariko ndashikiriza nariko nerekana ngene abamenyeshamakuru bashobora kugira uruhara mu gutsimbataza umubano mwiza mu banyagihugu, bakagira kandi n'uruhara mu gutsimbataza iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Ariko nariko nerekana kandi ko barashobora no kuba intambamyi y'umubano mwiza, barashobora kandi no kuba intambamyi ku gateka ka zina muntu. Ni ukuvuga yuko igikorwa c'abamenyeshamakuru gifise ubugi bubiri, kirashobora gukiza ibijanye n'umubano, kirashobora gukiza ibijanye n'agateka ka zina muntu, kirashobora no kuvyica mu gihe amateka adakurikijwe neza. Akarorero, iyo turiko turavuga umubano mwiza mu gihugu, abamenyeshamakuru canke ibimenyeshamakuru bifise uruhara rukomeye mu gutsimbataza ibijanye n'umubano mwiza. Aha twovuga nk'akarorero, iyo abamenyeshamakuru canke ibimenyeshamakuru biriko birerekana ingene ivy'igihugu bitunganijwe, biriko birerekana ingene ubuzima bw'igihugu buriko buragenda, bakerekana neza ivyo vyose bituma umuntu wese yisanzura mu gihugu, yisanzura mu buzima bwa misi yose, agateka kiwe akumva ko kubahirijwe, bagakora ibiganiro, bagashikiriza amakuru yerekana ivyo vyose vyiza umunyagihugu ashobora kubamwo, bakerekana ingene leta canke ubutegetsi bugirira neza umunyagihugu, bakerekana kandi n'igihe leta canke ubutegetsi hari ivyo bwategeza gukorera umunyagihugu butariko burabimukorera, bakavyerekana vyose. Aho baba bariko barafasha mwiyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu gutsimbataza umubano mwiza mu gihugu. Mu vy'ukuri iyo agateka ka muntu kariko karahungabana, n'umubano ucuba mubi. Mwiyumvire yuko agateka ka muntu gashobora guhungabanya nuko hari ivyo umuntu yifuza gushikako, hakaba ubundi amubuza kubishikako. Aho rero iyo agateka ka muntu gahungabanye, bica bituma abari babanye neza bagira umubano mubi, bakitana abansi. Abamenyeshamakuru rero ni igikorwa cabo kugira ngo berekane umwe wese icyo amaze, umwe wese ashobora gukora, kandi bavyerekane mu buryo budasambura umubano mwiza, mu buryo budahungabanya agateka ka muntu. Birashoboka nuko rero n'ibinyamakuru navyo usanga vyahungabanije agateka ka muntu. Muti gute? Guhungabanya agateka ka muntu biba mu bimenyeshamakuru ni mu nzira zibiri. Hari igihe vyonyene ibimenyeshamakuru bihungabanya agateka ka muntu bidashiye ku muntu n'umwe. Nk'akarorero, turazi yuko mu mwuga, mu mateka agenga umwuga, kubahiriza ubuzima bw'umuntu muri rusange bijya bita vie privée ari ngombwa. Iyo rero bishitse ugasimbira ku buzima bw'umuntu, ukabukwiragiza mu binyamakuru, ukabivuga mu radio, ukavyerekana kuri televiziyo, cyangwa ukabivyandika mu binyamakuru utabisabwe nawe canke atari ku neza y'igihugu, uba uriko urahonyanga agateka ka zina muntu. Iyo werekanye nk'amasanamu y'ikiziga, ukerekana nk'amasanamu y'abana bakiri bato batarakwiza imyaka yo kwiserukira imbere y'amategeko, ukerekana nk'umuntu yakorewe nk'ivya mfurambi, ajya bavuga bati hari umwana yakorewe ivya mfurambi, wowe ugaca werekana ubwo bita ko yabikoze n'uwabikorewe, ubuhungabanije agateka ko yabikorewe. Nk'ivyo rero ni ibinyamakuru bishobora kuba bihungabanije agateka ka muntu vyo nyene ubwavyo. Hari n'igihe rero bihungabanije agateka ka muntu biciye ku batumire bavyo, ugahijambo umuntu aza gutuka abandi, ugahijambo umuntu aza kunyegeza ukuri, ugahijambo umuntu aza gutyoza abandi, ugahijambo umuntu aza guhonyanga agateka k'abandi. Aha ikinyamakuru kiba gihonyanze agateka ka zina muntu. Intambamyi ziri uburyo bwinshi. Ubwa mbere, hariho intambamyi ziva ku kutamenya. Nk'ibi bintu vy'uko usanga umuntu agiye gukora umwuga atazi amategeko y'akarangamutima, atazi n'amategeko y'umwuga, cyangwa ugasanga hari ingingo zimwe zimwe atazi. Hari n'uwo gushika ubu ashobora gukorera ikinyamakuru, iradiyo cyangwa televiziyo cyangwa ikinyamakuru candika, atazi yuko kwerekana isanamu y'umwana abakosheje, atazi yuko kwerekana isanamu y'uwakorewe amabi abakosheje, atazi yuko kuvugisha umuntu yifatira mu gahanga abandi atariho bari abakosheje. Haraho biva ku kutamenya. Hari n'igihe rero biva ku guhengama muri politiki, ugasanga nk'umumenyeshamakuru ari mu mugambwe uyu, bivyo n'uburenganzira bwiwe, cyangwa ugasanga ari mu mugambwe uriya, uburenganzira bwiwe, cyangwa ugasanga ari mu ishirahamwe iri, uburenganzira bwiwe, ariko arakora umwuga rero akavyitiranya, akitiranya ivy'umwuga n'ivy'umugambwe, cyangwa akitiranya ivy'umwuga n'ivy'ishirahamwe rindi arimo. N'ico gihe birashobora guca bituma asanga ariko arakora amakosa
y'umwuga. Kigira gatatu kiza nk'intambamyi nukutemera, hari abantu batemera guhanungwa, nukudaca bugufi tuvuge. Umuntu akibaza ngo maze imyaka myinshi nkora uwo mwuga ngo nza ndi wa kera, ugasanga ntahanuza abandi, ugasanga ntiyumviriza ibyo abandi bakora, ugasanga ntiyemera impanuro. Uwo rero arakora amakosa nka benayo. Kigira kane nacyo nohereza ko mu bijanye n'intambamyi ni kenshi kwiruka n'inkuru itarakoza amaguru hasi. Ugasanga umwe bita scoop, ugasanga umuntu avuga ati iyi nkuru reka ndayitanga atanumwe arayitanga, ugasanga atanze inkuru atabanje guca ku masoko yose ngo yumve ko iyo nkuru vy'ukuri ariyo. Ivyo rero vy'ukwiruka rero n'inkuru itarakoza amaguru hasi navyo biri mu bishobora gutuma ibyo bintu bihungabana by'agati y'akazi na muntu. Amategeko y'akarangamutima arabuza umenyesha makuru kuba umucamanza, kandi mu byo tuvuga byitwa agateka kazi na muntu harimwo kijya kintu cy'uko umuntu wese ataraciriga urubanza yitwa umwere, afatwa nk'umwere gushika umunsi sentare imuciriye urubanza. Umenyesha makuru rero cyangwa ikinyamakuru gikwiragije iyo nkuru kikamenyesha ngo naka n'umugizi wa nabi, naka yagirizwe ibi, kandi ataraciriga urubanza kikamwerekana imbere y'imumbonesha kure cyangwa kikamushira mu binyamakuru cyangwa kikamuvuga ku radio. Aho no kuvuga biri muri bya biri twise ko ikinyamakuru nacyo gishobora kuba gihonyanze agateka kazi na muntu. Ikintu cya mbere gitangura no kumenya amateka aranga akarangamutima. Ivyo byose bibujijwe birimwo bikubahirizwa uko biri, kuko amategeko y'akarangamutima, ingingo ziri mu mategeko y'akarangamutima ziratomoye neza. Ibibujijwe vyose biratomoye. Umuntu yubahirije amategeko y'akarangamutima cyo twita deontology, nta kosa n'imwe mufata muri ivyo. Vyashitse ugasanga bakwiragije inkuru itari bwatohozwe neza canke itariyo, kubera ko wirutse n'inkuru itarakoza amaguru hasi, bisabwa yuko ikinyamakuru gisha gikosora iyo nkuru, kandi kikavuga kiti hahandi twari twihenze muratubabarira, canke bagaha ijambo abajejwe ubutegetsi nabo bafise uburenganzira bwo gukosora, bati twagomba dutanga umuco dukosora inkuru iri kwiragiza hose siyo. Ico kintu kivuzwe kigaca gica hahandi mu binyamakuru byaciyemo. Ni ukuvuga ko ibinyamakuru barinda kumenyera guca bugufi, si minsi yose inkuru watanze usanga ariyo canke ari nziza, mugabo no kumenya ko iyo vyashitse kwemera gukosorwa ari vyiza kandi vyerekana ko muba muzi umwuga. No basaba ibintu bibiri. Icambere nibategure anyamategeko y'akarangamutima bayagwize, nari ryategeko ryabwirizwa riranga umwuga babigwize, babihereze bamenyesha makuru babo, babishire mu nganda bose babimenye, kandi baze barafata umwanya wo kubasigurira ingingo imwe imwe ukwayo. Shaka bino basaba nuko abantu bashasha baba bari mu mwuga bo baha umwanya wo kubakayihiriza ubwenge. Hanyuma icya gatatu no basaba nuko bomenyereza abamenyesha makuru babo bakatsimbataza imigenderanire hagati yabo n'amasoko y'inkuru. Hahandi atasoko ry'inkuru ricika abamenyesha makuru, kubera ko naka yabimye inkuru, naka ntibazinanye, naka ntibamworohera, bakamenyereza hakaba imigenderanire myiza hagati y'inzego y'amasoko atanga inkuru n'abamenyesha makuru.